kuri uno munsi twagomba kwibutsa ko abakenyezi tugifite intambwe nini yo gukora kugira umukenyezi abatera imbere, ariko hariho ibintu byinshi umukenyezi yoronswa kugira ateze imbere. Umukenyezi w'umurundikazi twifuza yuko mu ihuriro ry'abakenyezi yoshirwa imbere mu migambi irashe yo guteganiza kazoza. Ibikorwa byose biraba umukenyezi byo kwisiyunga icegeranyo cyakozwe n'ihuriro ry'abakenyezi n'ayandi mashirahamwe y'abakenyezi twise agenda commun des femmes. Iyo nayo yakoze hisunzwe inkingi zine mu ngingo ya 1325 y'ishirahamwe mpuzamakungu ya ONU. Abakenyezi boronswa n'imihuribiri ibice 30 twemererwa n'ibwirizwa shingiro mu buzi bwose, byaba ibiva mu matora, byaba mu bisata by'ubuhinga, reka byose ibisata bigize iterambere ry'igihugu. Amashirahamwe ya leta cyangwa mpuzamakungu yorangura imigambi yisunze iterambere ry'umukenyezi. Byaribonekeje yuko mu matora y'umwaka wa 2015 abakenyezi bongewe ko kugira ibice 30% bikwire mu nama nshingamateka. Kuri ubwo tukaba dusaba yuko ku ntonde z'abashigwa imbere mu matora y'umwaka wa 2020 mu bantu batatu hazoba harimo umukenyezi nk'uko ibwirizwa shingiro riheruka kwemezwa ibitegekanya. Umukenyezi yoroherezwe mu migambi yiwe yo kwiyungunganya mu mashirahamwe, kuja mu makoperative mu ntumbero yo guha agaciro isi ndimwa vaso, kuko haribonekeza yuko hariho abashingantahe cyangwa abagabo babuza abakenyezi babo kuja mu mashirahamwe. Nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, banyakuba mwese mukoraniye ngaha, nk'uko ahandi bihora bigenda, umunsi wahariwe umukenyezi bararonka agakonje. Twifuza yuko uwo munsi natwe wotureka tukawigina, nuko byibonekeza yuko umukenyezi ariho benshi mu gihugu. Twosaba yuko igitigiri coba kuri 30% kikagenda kuri 50%. Turasabye yuko abarongora imigambi hano mu gisagara ca Bujumbura ko abakenyezi boshirwa hejuru mu burongozi bw'imigambi kuva ku mitumba.